Isanamu ivuga uti ngira nda n'umuririmvyi mu Burundi no mu Faransa wotorande mugwaruka niwe wizeye uvuga uti uyu muntu niyo maramaza yosubira inyuma nabonye akarobe karaho arabana barisire maze ubwana nabo nka dramati nabonye afishe yarasohotse azoza kandi ndazi ko yashobora gusubira inyuma ndibaza bamwizeye yego uwundi kameme ariho na B-Face ndazi ko atosigara bantuzenya bose Double J nawe nyene ashaka kudasigara ariko peut-être abandi bashobora nantuze Lolilo ramaze kuba i Buraya sinibaza ko bibashobora kuza agasigara ngaha akimya kamishi yari byahinduka ariko arazi ubuzima bwo ngaha ashobora gusigara ngaha abo wewe bizera abono bizera abandi azubizera umwakuze yego umaze kubona ubusiriye bwabo umaze kubona ibyo bakora yego urabona neza yuko bishobora gushika umwana w'umurundi akava ngaha mu Bujumbura agashika ngaha mu Bubirigi eka no mu Faransa akaja hafi icyo kintu ko ibiteramo tuko tuvugana biratandukanye ari ibiteramo biba bihuriyemwo abaririmbyi bavuye mu bihugu bitandukanye bahuriyemwo baririmba nk'aba dufate nka 10 arabyumva ariko ari ibiteramo biko biraba ubu kandi nivyo ni diaspora n'aba jeune bagiye hamwe bakrea ama SPL ama association kugira bateze imbere urundi rwaruka afise impano mu Burundi kubatumira mbere nabonye na afishe misi heze ko ntuzenya arabarimvyi bazoza mu Bubirigi maze kubona ama afishe ariho ni bajya bari batumiye ndibagiye kuno bitwa akiwacu bari batumiye ntuzenya mu misi heze kigingi harunda azoza vuba n'abajene baje hamwe dufatiye hajya nka kigingi n'igiki yarafise catumye bimworohera gushika ngaha abandi bifuza batarashikako kigingi uravye nk'abantu abatwenzi ko bita abatwenzi abakomedi ndacarirondera mu Kirundi le comedian abantu bagira ama stand up kigingi mu Burundi ari mu bantu bakora neza kandi bakoze igihe kirafise experience mu Birigi naho hari community nini y'abarundi babipfuza kumubona apana kubona gusa ku masanamu kumubona mvo ciro bave mu mbeho baje gutwenga hari usanga bihindutse bivanye ushobora kumara nk'umwaka ukabona amahera uruganda rw'investije muri ico kintu ni menshi gusumba ayinjira ngo usanga n'ujya mu artiste we yari yizeye kuko nico kibazo tuma tugira cyane mu gwaruka mu Burundi bina benshi babashaka batangure kuronka bataranakora batarashika kuri ujya gwego kuvuga ati ahari nashaka kubaho kuri umuziki kuri iki kintu nkora basanga bavuga ati mu mwaka umwe nzo mfise imodoka nziza nzo mfise inzu ivyo nibikorwa byinshi kandi nk'uruganda rwo gukurikirana bagashizemo amafaranga menshi kugira ngo ushike aho hantu yo gasanga ntibigeze kuri rya ndoto ujya makora hezi imyaka 2 naro nka ya modoka basanga makema ko tamwe kwiyumvira ati uruganda niriko rurampa mfare ko riri nziza jesi ndonka akimvira ko hari cyo mujyanye kenshi birakunda ko none ntababibona ntabona ntimumwerekane ni mubishira habona cyo bita transparence akabona amafaranga yinjije mu bisanzwe uruganda rwiza rukora transparence tezo kumwereka natwe muri mu Isanamu ibintu byose nikiyago nta bijya bintu vya arshingo harabantu kwidoga gute kandi ayibona amafaranga yinjije ivyo tubibona mu andi malebo ayindi malebo asanzwe azwi urubona abantu benshi ngo bavuye muri lebo ngo arabihevye agiye kwikora nawe nyine ibiki kenshi ikintu kiba kivuye ko ni kuri ivyo peut-être abamujyanye by'ukuri canke kuvyikeka canke no kuri je nova ko bakwikeka ko amalebo kugira ngo ubone ko yateye imbere uranabibona nawe nyene uri muri lebo cyabana bo hanze urabona ko habaye change urabona ko question matériel urabona kuri question ya ko hari ikintu cyahindutse wenyine ubonye ko yale bukiriya handi yariri yego ifise abasani benshi maze gushikana kure bobo au niveau ya gestion y'ibintu byabo yo kwitunganya ko bakiriya handi aho nisinye kwerekana ko nabonye ntibarashika hejuru ntuva ko bakujyanye ibintu wenyine ubona situation ko ntibimeze gutuma abana b'abarundi batumirwa ibihe kugira abatangura kumviriza babone aho bafatira imbuto boteri yariyo je novuga nk'ubu cyane cyane ego mu Burundi hariho ibintu byinshi cyane bitaraba exploit niko no vyita ubundi turafise akaranga turafise style turafise ibintu twokwita ibicurangisho kama namambaza nk'abantu bahinyanyura imiziki ati siko shobora kumelange iyi instrument nk'inanga ukayimelange nibi ushobora kuronka ikintu kimeze gute kuko abantu benshi kugira ngo babe intéressé fyo kubona ko hari akantu kakabijya akantu gatandukanye n'ivyo bamenyereye niho bavuga ati harimo creativity hari ikintu
kiri different n'ibindi kuko ngo nabivuze gisa n'ikindi ntibaza kuraba utaragira bajya abantu benshi baza guturujya mu amaze kugira abantu benshi ngo uvuze arege kuruta bomare gugire zuka kuruta kasave ngo amazigana ugire sebele gusa mu Kongomani indirimbo z'aba Nigeria nk'ubu uririmba nka style y'aba Nigeria ntibazo gutumira babona Wizkid babona David babona nde umva rero no kwidiversifya kuraba ko ushobora kuzana style yawe wenyine ikintu ivyo ukuravuga ku vyereko umuririmvyi ingenda ateza kwitunganya mugani wara kwipanga none nk'uruganda uca umufasha iki niki umufasha umuririmvyi atokwishoboza nico nakubwiye nk'uruganda rwiza ndibaza uruganda ruvuga ati shaka gushiramo imitahe uramurondera ukabona ko ushobora kumuhindura ivyo nakubwiye urabaza umuntu ati ushobora kwemera ivyo ndakubwiye ivyo dugutumye gukora ubikora kuko uba ufise vision uvuga ati shaka umuntu ndabona ko ibintu aririmba cyangwa ibintu uko nabigira biratandukanye ndashobora kubimelange nkabihindura uko gaca ukreye ikintu kiri unique kuri uwo muntu ushobora kuba vendable ushobora gushira habona kigashika kure umva nuko ubira ako nk'umuntu aririmba ibintu bisanzwe nk'iby'abandi uramenya ico isoko rikeneye ego ugaca ububwira akarikorera ego ari umuririmvyi yumva biba biheze ari umuririmvyi yumva biheze igisigaye n'uruganda gukorana n'abajya bahinyanyuzi kubabwira ati okay text irahari yamaze kwandika afite melody twifuza ko iyi beat ya arrangement uza kugira hoamwo aka kantu iki kintu kugira ngo delivery ivyo produit ya nyuma kuzo iza kuba imeze nkuko umva ni map ibintu byose